No musi rero nkuko mubimenyereye turi kuri ya televiziyo y'abagore. Uno musi rero dushaka kubereka ingene bakenyera depani. Hari abamama benshi bakunda ibitenge ariko bikabagora kwambara. Ubu rero ngomba ndabereke ingene ushobora kwambara ibitenge bibiri kandi ukumva uraryohewe ugatambuka umeze neza ata kintu na kimwe kiriko kirakugora. Ubu rero kimwe nacambaye murabibona, nafunze n'akagozi inyuma kugira gifate neza, kandi muri uko gufunga ndaraba ko no mu gutambuka ata kintu kintega. Maze rero gufunga ico kimwe, hanyuma rero nshashirako ikindi kigira kabiri cyo hejuru. Iki rero abantu benshi kirakunda kubagora. Anacambaye ukazibona kiriko kirakoroka. Iki rero urabanza ukakizingamo kabiri gutya. Umaze kukizingamo kabiri uca ufata ukacambara. Muri uko kucambara rero ubuhinga buri ngaha nyene. Urabona ko cari kinininya ariko ndakigize gitoya. Ukabanza ukaraba ko waregeye neza. Hanyuma rero kugira kize kukorohera, ikize kuguma gikoroka uko nyene uba wacambaye wagize gatonya, ushaka uraciyegereza nyene neza ukagira neza, uca fata ukagira gutya, hanyuma tende ugaca uzanuko ugaca uraba ko wabigenjeje neza. Hanyuma rero mu gutambuka uba wamanje kumviriza ca kindi ca mbere uko kimeze. Hanyuma umaze kumviriza ico watanguye kwambara kimeze neza, uca ugira gute, uca ushirako iki ca kabiri. Mwabonye ingene nakigize, urafata ukakizingamo kabiri ukaciyegereza. Umaze kuciyegereza rero hariho akantu ushobora kuzinga kugira ntikize kuguma kikujena. Murabibona? Nuko rero bambara ibitenge bibiri. Murakoze, Imana ibahezagire.